abantu mudashobora gukayangana kubera ko Imana ntirabateka mu nkono ngo ishiremwo burax kugira ngo ibatandukanye n'ivyo mutabwiza kwifatanya navyo. Mu Kirundi akoresha ijambo ngo inkamba, umvugutire unshura hindi bivuga gutyo. Inkamba zigira iki? Hari abantu Imana ishobora kubizera ngo ibaduze kuko baracari kumwe n'inkamba. Imana iri kuba umwana wayo version 4x4. Apana babandi bumvise impuha z'intambara baca bahuga, no, ube babandi Yoweri avuga ngo biroha mu macumu ntawe uzobakira. N'abantu ikibagize nuguturira nugutongora ikitava ku Mana. Icacumye vyanka mu muryango wiwawe kwari kugira ngo wewe mu gihe gisa nk'iki uze nk'umuriro usigara surira utongora ikitava ku Mana cyose. Imbere ibuka imeze nka ryatongo, inyuma hasigara ubugaragu. Uko ariko tubwirizwa kubaho, turi urunganwe rubwirizwa kudasiga ibirarane ku bazodukomokako. Ab'Imana itegura kuduza hariho intambuko bateza guca. Nta numwe zo kugira zikuraho, nta numwe zo kugira ziramprasa, nta numwe zo kugira azisubiriza. Nta muntu numwe Imana yadugije itabanje gutegurwa n'Imana. Somera gatoya Imigani 17 ku murongo wa 3. Imigani 17 ku murongo wa 3. Inkono yo mu ruganda iteka ifeza. Abantu babaye mu vy'amabuye y'igiciro barumva ivyo umuntu ariko aravuga. Iyi ni rafineri bariko baravuga ngaha. Ingene hariho udukono bateka mu inzahabu bakavanga n'ibintu. Birashoboka kinzahabu ishobora kuri kumwe n'ubundi bucafu n'ibindi bintu bindi bidakenewe. Umuriro ugira iki? Iyo bavuze aha bavuze ngo fire test the purity of silver and gold. Umuriro ni borax bituma ikintu kidafise nature y'inzahabu kiva ku nzahabu. Hari abantu mudashobora gukayangana kubera ko Imana ntirabateka mu nkono ngo ishiremwo burax kugira ngo ibatandukanye n'ivyo mutabwiza kwifatanya navyo. Mu Kirundi akoresha ijambo ngo inkamba, umvugutire unshura hindi bivuga gutyo. Inkamba zigira iki? Hari abantu Imana ishobora kubizera ngo ibaduze kuko baracari kumwe n'inkamba. Inkamba ni iki? Inkamba ni vya bintu biza mu buzima bw'iwawe bikakubuza kubona neza uri kuraje. Hari abantu bameze nk'inkamba. Harumwe nzi muri Bibiliya yitwa Lot. Igihe cyose Lot yari kumwe na Aburahamu yashobora kubona neza. Ijambo Lot mu gihe burayo ni ijambo risigura voile. Hari abantu muri kumwe uburi voile. Aburahamu atandukanye na Lot yaciye abona neza iyo ariko araje. Asanga yageza aho Imana yari yamugeneye mugabo atarashwe yageze. Kuko hari abantu bivanye n'imyidodombo, bivanye n'ukwizera guke bafise, bivanye n'impanuro mbi bafise ku buzima bw'iwawe bagutuma ubavara utabona neza. Aho rero hakenewe burax kugira ngo utekwe, kugira ngo inzahabu wewe ishobore kuba ukwayonyene. Nta numwe Imana ishobora kujana ku isoko ngo imudandaze itabanje kumupima. Muze murabe ibintu byose. Ni microphone ndiko ndavugisha cyane cyane ndakunda imodoka bakatugira ama publicité y'imiduga cyane cyane zazindi nyene 4x4 badicana ahantu h'imisozi bakakwereka ahantu iri kiraca mu bibuye mu vyondo bakakubwira ngo iki nico imodoka twayikoreye ni tout terrain. Mugabo akaba n'izindi bashakubwira ngo ufise imodoka imeze gute ntuce kuryara umonge agasanga ufise iyo modoka. Mugabo akaba ufise izipi ati iyo ni sawa kubera iki? Nta hari wigeze kuyintiza hano mfise abashitsi b'abanyacubero bavuye muri Amerika. Sinamenye yuko ifise option yaho yitwarira mu bihe vy'ivyondo canke imvura nyinshi anyerera, aho yitwarira mu hantu uri kuraca ahantu hamabuye. Rero cenga kuma numva inyerera baje nyene yo ni Jesse kuma numva umenga amapina ameze ukuntu aje kuraba ati yo hari ahantu wakoze abode ataha iziko iriko igendera mu kariyeri. Umva nubwo nayo ko n'imibarabara gize yo yantwara nkiri mu kariyeri. Imana ikeneye kuba umwana wayo version 4x4. Apana babandi bumvise impuha z'intambara baca bahuga, no, ube babandi Yoweri avuga ngo biroha mu macumu ntawe uzobakira. Tegeza kuba abadasanzwe. Nico Imana yabagumirije hano muri nose. Rubiza kuba uri umuntu aguma ariko uravyumva aratega amaboko, no, abandi basiza kuyatega kugira ngo bashiremo. Rabano bantu bavuga ngo umuriro ugenda urayigiza imbere ya n'ubwoko bw'abantu Imana. Ubundi aba bantu ni ishengero ryo mu gihe cy'iherezo. N'abantu iyo bafashe urugendo bakagenda ahantu Imana ibaha protocol, ibaha escort y'umuriro. Eliya bamwita umuvugishwa w'umuriro. Bibiri gacibwa muri Maraki 4 ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 6 munzo barungikira Eliya uwavugishwa nanje. Uwo niwe gisanganya azosanganya imitima y'abana n'abasi. Gisanganya azosanganya n'umuvugishwa w'umuriro. Yesu agasubiza ati sinaje guta amahoro mwisi ariko naje gutumurira mwisi. Mwani majambo nkeneye abantu batahura ibijana ama principe y'ubwami. Abantu umuriro ugenda urayigiza imbere yabo. Abantu bameze nk'Abisirayeli kuza kwabo guca amahanga ivutu.
batatu. Inyuma yabo hasigara haraka ibirimi vyabo. N'abantu ikibagize nuguturira nugutongora ikitava ku Mana. Icacumye vyanka mu muryango wiwawe kwari kugira ngo wewe mu gihe gisa nk'iki uze nk'umuriro usigara uracurira utongora ikitava ku Mana cyose. Bavuga ngo imbere yabo igihugu kimeze nka ryatongo ryo muri Edeni. Donc barabona neza iyo bariko barasha imbere yabo hameze nka ryatongo rya Edeni. Iyo bitegereje imbere simwe gusa abantu bafa kuvuga ngo ejo ni heza. Imbere yabo igihugu kimeze nka ryatongo rya Edeni. Imbere yawe ubona iki? Umuryango wawe ubona gute? Business yawe urayibona nka ryatongo rya Edeni. Ahantu hari ubwiza bw'Imana, hari inzuzi zine zivomerera iryo tongo. Ahantu hari ikintu cyose kigikunda niko ijambo ry'Imana rimbwira. Ahantu misosi ku mugoroba Imana ihora iza kuruhukira. Ngo imbere igihugu kimeze nka ryatongo rya Edeni. Ariko ndakungene baca bavuga ngo inyuma naho basigara ubugaragwa. Bivuze ubugaragwa nta buzima buhari, nahantu humva nyene ibintu vyanse. Reka babwire ikintu kimwe, tubwiza kubaho ubuzima aho imbere yacu tukana igihugu ca Edeni, inyuma yacu kasiga ubugaragwa bw'indwara, ubugaragwa bw'ubukene, ubugaragwa bw'agasuzuguro, ubugaragwa bwo gukenyuka, ubugaragwa bw'imikosi. Inyuma yawe hasigara ubugaragwa bw'agasuzuguro n'agakengegwa no gukehanirwa no kuburanirwa. Inyuma yawe hasigara ubugaragwa bwo kutavyara, ubugaragwa bwo kwavorta gukorokesha inda, ubugaragwa bw'ivyitwa karembera ibindi bintu vyose. Imbere igihugu kimeze nka ryatongo, inyuma hasigara ubugaragwa. Uko ariko tubwirizwa kubaho, turi urunganwe rubwirizwa kudasiga ibirarane ku bazodukomokako. Ahafise 90% ku bantu muri ngaha, kandi muri asiko ndavuga ukuri, uyu mwanya hari abantu bataratangura kubaho kubera ko hari birarane babasigiye. Uriga amashuri ntuba harabagiye kwiga babarungitse, mugabo bashobora babwira tumva ndagusabiye ideni muri BH, ideni ndarikuye muri BCB. Mwana amafaranga uzotangura gukorera ubanza uzane turihe. Haro nasanze mu mahanga tarambira ngo urumva ngo ideni ngo bamfatiye gusinda heza kuririha ibirarane. Hari abantu muri kino kibanza aho mvuze kubijanye n'ibiboneka vyo mu buryo mbwa n'abandi bafise ibirarane vy'umunezero. Mama wawe yapfanye agahinda, nyogokuru wawe apfayiyahuye, nyogokuruza wawe wowe bamutanze ko ikimazi. Nibirarane gute ugira ukomoka akaciyumvira ku butabazi ushobora kuva ku mupfumu. Ibirarane vyuko uteza kuzobanza guhomba kenshi kugira ngo umunsi muzo shobore kuduga. Kubera iki? Inyuma yacu habwiza gusigara ubugaragwa mu izina rya Yesu. Mwibito eka akakando gakunda eka kamfasha gasoma rimwe kabiri gatatu. Eka nta uzogira iki? Bwira umuntu uti nta uzonkira, ndi mu gihe canje aho atawuzonkira. Kubera iki? Kubera iki Imana ije gukorana nawe, kubera iki Imana ije kugaragaza icishirije kuri, kubera iki Imana ateguye gukoresha ubuzima bw'iwawe. Nta uzobakira, tubiza kubaho ubuzima aho tugeze. Umwe yari yarozwe bamujana ahantu henshi kwa musengera biranga. Umunsi umwe yumva ariko aravuga ngo ahantu hamwe dusigaje kumujana kwa Apotre Keva. Akivyumva acavuga ngo ntimuze munjane yo tukubera iki? Ati ujya niwe wenyene yo dushobora kukaza amabanga yacu menshi, atabandi ivyacu ntavyo bazi. Ndabibasabye ntimuze munjane mugomba bise ntibari kumumvira. Baca baramuzana akimbona haravuga ati aha niho mwatuzanye, tugira imbabazi basi mukozi w'Imana ntituzosubira. Jewe nta mbabazi ntanga ku badayimoni, iz'Imana itabagiriye nanje izi ndazibagirira. Rekura umwana w'Imana hidegembye ngo nturinde uraduturira, turagiye kandi tuzogaruka. Sawa genda. Mwana arabohoka. Nta uzodukira. Ishusho yawe ikirico nkunda. Ishusho this is the picture in your shusho yo yukurishengera Imana iteze. Ishusho yawe igiye gusa n'ifarasi kandi ugiye kwiruka nk'ugendera ku mafarasi. Izi farasi bariko baravuga ngaha ni farasi bakoresha nk'intambara. Ni farasi muri kino gihe cyacu zirepresenta amashar brande, uravyumva ibigwanishwa nyene urumva nyene bakoresha ku ntambara. Bavuga ngo mu maso yawe ishusho yabo isa n'iy'amafarasi kandi ngo bagendera ku mafarasi. Kwiginagura kwabo wumva umengo nuguhinda kw'imikogote y'intambara ikwegwa n'amafarasi ku mpinga z'imisozi, kandi umengo nuguhinda kw'imbeya z'umuriro zitongora ibirararara. Bameze nk'ingabo zitonze urugamba hehe. Emabwire uburyo bwiza bwo kutinyagisha, bwo kutarenganywa, bwo kutabeshegwa ngo bifate bashaka kukubeshera mugabo bikanka gufata, nuko uba umugwanyi, nuko uba umusirikare w'inkomezi kandi ukama utonze urugamba. Kuba hano muri ino si intambara zo komeza ko ndababwira igihe cyose nikiguzi tubwirizwa kuriha. Abarundi bacavuga ngo nta urya akata mugoye. Ivyo uhawe no gutora uvyakwa. Fight for your life, fight for your family, fight for your ministry, fight for your business, fight for your everything. Rero Imana, oh my God, ibwiza kugutegura
kwitegura, ibwirizwa kwirasira yuko uwigiye gukomfya amabanga yayo ari umuhizi atazoyikoza isoni. Urazi ko wibaza ngo ufise abasirikare batonze urugamba bumva grenade ituritse bose bagaca birukanga. Imana iriko iradutoza Zaburi 144 havuga ngo uhoraho igitandara canje ntashemagizwe. Havuga ngo yigisha amaboko yanje kugwana, yigisha intoke zanje kugira iki kurasa. Yesu kuvuga uhoraho nyene ingabo, ntanavuga uhoraho nyene abene gihugu n'abanyagihugu. Murigera muvyumva, Imana si y'abanyagihugu, biza kuba umusirikare.